Mu Barundi baheba ubuzi bakora mu gihugu bagashima kuja kuronderera mu mahanga harimwo abarimu, igituma igisata c'indero gisigaramwo ingorane. Ku kibazo co kumenya imvo zituma abarezi bamwe bamwe bata ubuzi bakaja kuronderera ahandi, Nijimbere Authentique wo mu runani mpuzamasendika avuga ko biterwa n'ubuzima bwazimvye. Ico bivako ni ubuzima ngira busa n'ubuzimvye. Ndazi yuko umengo umwaka uheze nani mpuzamasendika zo mu Burundi KOSIBU n'iyindi CSB barigeze kwandikira urwandiko twita declaration bashikirije leta mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganji bw'abakozi. Ico gihe barabona yuko kugira umufonctionnaire ashobore kubaho yuko abwirizwa kuronka nk'imiburiburi hafi miliyoni 3 ku kwezi. Uriko uraraba rero ubu abo barimu benshi bagenda ngira uwo bahembwa menshi ni bake, usanga ari ni bake baba bashikana 600. Uraba rero ingene ubuzima bumeze, bashobora kwiyumvira ko bagiye hanze ariho bashobora kumererwa neza. No mu runani bafashe bige ruharanira indero nziza bavuga ko imvo nyamukuru ituma abigisha bata ubuzi bakaja kuronderera ahandi koba ari umushahara utagishobora kubatunga kuko ubuzima bwazimvye, nk'uko tubishikirizwa na Samandari Jean arongoye bafashe bige. Ugasanga bagiye gukora ibindi bintu apfu kubera iki? Kuko ivyo vyose ubuzima busa n'ubumaze kuzimba. Akaraba agashahara aronka ahembwa ntagishoboye kwibeshaho, agaca avuga ati novuma aza kurima, novuma aza kudandaza limikashi, novuma aza gukora ibi na biriya, novuma aza gupagasa imanamba nk'uko basokuru bavyita hanze y'igihugu, kuraba yuko yoshobora kubaho. Abigisha rero bari muri uwo mugwi nabo nyene baheba akazi barondera ubuzima nk'abandi Barundi bose. Ivyo rero ntabo bihesha, ivyo biriho biribonekeza. Ugasanga mu mashuri urashobora no kugenda mu ishuri ugasanga nko ku ishuri rifise abigisha 10 hasigaye nk'abigisha 5 baragiye, hasigaye abigisha 4 6 baragiye. Ivyo rero birafise ingaruka mbi mu ndero. Ku kibazo co kumenya ico amashure acakora iyo umwigisha atagitonda ku mirimo yiwe, Nimpagaritse Donatien ajejwe ivyigwa kuri Lycée du Lac Tanganyika ya kabiri avuga ati: iyo bishitse duca turondera abantu badufasha bajya bita abavakateri mu rurimi rw'igifaransa, tubarondera tukabahemba. Ngaha kw'ishuri iwacu ntidukunze guta umwanya munini cane iyo bishitse, ngira ariko nibaza ko ari kubera ari imvo yuko turi mu gisagara, haba hari benshi tuvuge ushobora kwikorako bagaca baboneka mu mwanya mwiza. Iryo genda ry'abigisha rifise ingaruka mbi nyinshi mu ndero nk'uko bivugwa muri KOSIBU hamwe na bafashe bige. Ingorane zo zatangiye kuboneka kubera nk'umwarimu agiye, iyo experience aba afise uretse ubumenyi niyo experience baba bayihomvye, sino ibindi vyo vyariho abandi baca bahakaza abandi mugana ko n'umengo ntibagatanga ku gihe kenshi. Usanga abantu batariko biga nabi canke umuntu yigisha vyinshi ari umwe amasaha menshi. Iyo ngorane iraboneka cane yuko ubumenyi buzoca butituka gose. Dufate namba hariho nk'amashuri 6, ibirasi 6 bifise abigisha 6, hasigaye abigisha 2 canke 3, bandi 3 baragiye. Muca mumva icambere co babanyeshuri ntibashobora kuronka ubumenyi kuko babigisha ntibashobora kwigisha muri amashuri 6 bose. Bibaye ngombwa arashobora guca muri shuri agasiga atanze ivyo bakora kugira agende kwigisha muri rya shuri wewe yahora yigisha. Abo bana rero mu bijanye n'ivy'indero mwumva yuko ubumenyi busubira inyuma, kuko ntaho bakurikirana
kugira ngo bashobore kwiga neza. Iyo ni ingaruka ya mbere mbi kuri urwo rwaruka. Kandi murazi yuko urwaruka ariko kazoza k'igihugu, niyo kazoza ku Burundi bw'ejo. Twebwe turiko turagenda, turiko turasaza, wewe na jewe namba turiko turakora igikorwa no munsi nuko twaciye ku ntebe y'ishuri. Ejo abazodusubirira nabo n'urwo rwaruka rutariko ruriga neza, rutariko ruraronswa ubumenyi neza. Kuko ni wasanga umwarimu umwe yasigaye yigisha mu mashuri abiri, murumva ko n'ubumenyi atanga butaba bugikwiye. Umunyeshure atize neza kubera ikena ry'abigisha naho yokunguruzwa, ingaruka ziribonekeza mu nyuma nk'uko vyemezwa na Nimpagaritse Donatien ajejwe ivyigwa kuri Lycée du Lac Tanganyika ya kabiri. Iyo bishitse tugasanga hariho ahantu abigisha atabahari, canke ugasanga aragiye bagaca babura uwumusubirira vyihuse, ingaruka vyovyo ziraba. Kandi izo ngaruka ziribonekeza mu mpera z'umwaka, kuko uko biri kose abanyeshuri ntibazoreka kunguruzwa, ariko biravye neza bazoba bungurujwe batize neza. Ingaruka rero zihagaze aho nyene, ni ibintu bica biba mu gihe kiri imbere utabona neza ingaruka yihuse. Umwe mu miti yo kuvura ikibazo c'abigisha bata ubuzi koba ukunganisha imishahara canke ikaduzwa. Baha agaciro kabute abo barimu bakabadugiriza imishahara canke bakarondera ukundi kuntu bakaraba canke ibiciro vyoshobora kugabanuka. Iyo niyo ico gitoro gikaboneka neza, aho abantu barashobora kubandanya bakora. Mugabo leta ibwirizwa kurondera uko bigenda uko ariho kose kudoza imishahara y'abakozi canke ikarondera ingene ibintu vy'ibiciro bigabanuka. Hariho n'ikindi bahora bagira kera bakaraba nk'umushahara udashobora kuriha nk'ikori. Nk'ubu bavuga yuko uhembwa ibihumbi 150 ivyo baheraho kurihisha ikori. Nk'ubu bari bakwiye kuraba nk'akarorero bakaja nko ku bihumbi 300 udashikana nk'ibihumbi 300 nk'akarorero ntarihe ikori. Hategerezwa kubaho icya mbere na mbere umushahara umwe ku bafise impamyabushobozi canke diplome imwe ingana. Niba abo umurisansi yahembwa 500, abalisansiye bose bahembwa 500, ariko hari abalisansi bahembwa miliyoni 2, 3 nizirenga, numva ko arakarenganye. Hama rero kumbure kubera urashaka kuba umuyobozi nanje ndi umwigisha, hari akantu k'akarusho baca baguha we prime kubera ico gikorwa ujejwe, ariko umushahara nivyo bita salaire de base rufise imwe. Ico rero cohumuriza haba bigisha haba n'abandi bakozi. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganji w'indero yamenyesheje ko umushahara udashobora kuduzwa kubigisha bonyene.